yuko abantu 10 bazo bafise intahe izokora ku mutima w'abantu benshi ko n'abantu bazotora muri ico gihe muri abo bantu 10 tuzoheza muri Gisha TV tubaha agashimwe mu yandi majambo ni imfashanyo yo kugura ibikoresho vy'ishure canke kumbure kuri Minervare izo bingana ni $100. Twaravuze igituma tuguma tuvuga $1 ni kubera ko ibikorwa dukora vyibanda kuri East African Community mu Barundi aho bari hose muri East African Community. Rero muri East African Community ni kuvuga ngo ibihugu bikoresha amafaranga atandukanye. Rero nico gituma tutovuga ngo tuzobaha Marundi hariyo kumbure ushobora gutsinda ari mu Rwanda, ari mu Buganda, ari muri Kenya, ari muri Tanzania, ari muri Sudani. So nico gituma rero cyaduhitamo twavuga tutireka dukoresha amadolari kuko ayo muri ivyo bihugu vyose akoreshwa. Naho dukunda amafaranga yacu ariyo mafaranga y'Amarundi. Rero nuko ibintu bimeze turasuye kuvuga ati hari ofisi ntahe y'umuntu uziko muri uyu mwaka ari ibintu byinshi yakoze bishimwa ariko navuze mu banyeshuri bishimwa. Rero mwo tubwira kugira ngo duheze tumushire mu bandi tutegure neza tuze tubishire kuri Gisha TV hanyuma abantu baze batore 10 ba mbere kumbure inshuti n'abagenzi bashobora kubandanya badushigikira none tugafasha 20 ntawo bimenye byose bizovana n'ubushobozi Imana izoba yatanze hasigaye Imana bagire neza. Rero Chuti namwe bagenzi turabaha ikaze kuri Gisha TV. Murabizi yuko Gisha TV yari yarabateguriye ihiganwa Gisha New Talent canke ihiganwa Gisha ingabire nshasha. Rero ico gihe twarashoboye kugira ihiganwa yamaze amezi hafi 3 rirangira mu kwezi kwa gatandatu. Rero twari twarabwiye ko mu kwezi kw'indwi ariho tuzoshikiriza udushimwe batatu babaye abambere mu baririmba indirimbo ku gatwe kabo hamwe na batatu bazoba bambere mu baririmba mu ndirimbo za korale canke worship team canke baririmba ari umugwi. Rero muri ico gikorwa twarasobanuye turavuga impamvu y'ico gikorwa. Turavuga tuti muri uru rugendo twese kugira ngo tugere aho tugeze nuko twagiye dufashwa n'abandi nuko abandi bagiye badufata ukuboko bakagenda badushigikira mu murimo w'Imana. Kubera ko tuzi yuko hariho abana bacu bene wacu abahungu n'abakobwa bacu bafise ingabire bafise impano Imana yabahaye mugabo kubera kubura uburyo kubera kubura ubushobozi ingabire nizo mpano Imana yabahaye ntibaheze ngo bazigaragaze canke nizishobore kugaragara. Nico gituma rero muri Gisha TV twavuze tuti tugomba gufasha tugafasha inshuti tugafasha abagenzi tugafasha abavukanyi bacu kugira ngo abo bafise izo ngabire mugabo batagira ubushobozi batagira n'ingene bagaragaza izo ngabire bashobore kuzigaragaza. Ni nayo ntumbero ni naco catumye dutanguza iryo higanwa. Rero ihiganwa ryarabaye riba ryiza. Twongeye gusaba imbabazi kuri benshi bari bashatse kwiyandikisha mugabo basanga igikorwa kigeze kure ihiganwa rigeze kure ntivyashobokeye ko tubashira mu abandi baramaze gutangura ihiganwa. Mugabo twarabwiye yuko ihiganwa ritarangiye ari ihiganwa rizora riba buri mwaka aho Gisha New Talent canke Gisha ingabire nshasha ico gikorwa cihiganwa kugira ngo dufashe kugira duhagurutse abandi baririmbyi kizokwama kiba buri mwaka. Rero turashima Imana kugene vyagenze kandi turashima kugena abaririmbyi bitanze na mwebwe mwatoye nabadushigikiye kugira ngo ico gikorwa gishobore gukoreka kandi congere kigiremwo ubuntu bw'Imana n'ubushobozi. Rero turabashimiye uyu munsi turiko turatanga amashimwe kubagiye baba mbere naho bitoroshe twari twifuje yuko kibi gikorwa kinini aho duhurira ahantu hamwe tukagira umunsi wo gutazira none tukongera tugatanga ayo mashimwe. Mugabo kubera ibihe turimwo byaragoranye biratubwira ngo kuri mugezemwo iba ariko mugenderamwo kubera ibihe bya covid ntibyashobotse yuko tubigenza gutyo
na cyane cyane kuko hariho abari mu Burundi batsinze mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya. So rero mu majambo makeya ntibyari byoroshe, ariko turizera ko mu myaka iri imbere Imana izogenda idushoboza kugira ngo tugende tubikora uko twifuza yuko bimera, kugira ngo bitubere umugisha, bibabere umugisha, bibere umugisha benshi. Rero mu majambo makeya nivyo twari tumazemwo igihe, kandi twaranababwiye yuko hari n'ayandi mahiganwa aje ari imbere, kandi twarabwiye yuko mu higanwa umwaka uza dushobora kongeramwo izindi ngabire. Kare twamye dutenga n'abandi, hariho nk'ingabire yo comedy. Mu Kirundi twavuze ko abazi gutera inkuru zitwenza, kwivuga amazina n'izindi ngabire zitandukanye abantu bashobora kuba bafise. Ivyo byose turifuza yuko twobishira muri programme kugira ngo tuze dushobore gufasha benshi bashoboka, ariko bihwanye n'ubuntu nuko Imana izoba yagiye idufasha. Rero turabasavye abagenzi, inshuti, abakunzi bacu, mubandanye mudushigikire, mubandanye mudusengere kugira ngo natwe tubandanye dufasha benshi bashoboka kubw'icubahiro c'Imana. Kandi na cyane cyane twarabwiye ko muri uku kwezi kwa kw'icenda kugiye gutangura, nimba uzi igitabo c'Abifilipi kiratubwira ngo ibyiza, iby'igikundiro, ngo ibe ari byo dukora. Nimba hari umuntu uzi hari ibyiza umuzi ko iby'igikundiro, na cyane cyane mu banyeshuri, ukaba uzi uti uyu muntu hari ibintu muri uyu mwaka yakoze byiza by'igikundiro byo gushimwa, uzi uturungikira intahe yiwe, kubera ko twifuza yuko abantu 10 bazoba bafise intahe izokora ku mutima w'abantu benshi, ko n'abantu bazotora. Muri ico gihe muri abo bantu 10 tuzoheza muri Gisha TV tubaha agashimwe. Mu yandi majambo ni imfashanyo yo kugura ibikoresho by'ishure canke kumbure kuri Minervare, izo bingana $100. Twaravuze igituma tuguma tuvuga $1 ni kubera ko ibikorwa dukora byibanda kuri East African Community, mu Barundi aho bari hose muri East African Community. Rero muri East African Community ni kuvuga ngo ibihugu bikoresha amafaranga atandukanye. Rero nico gituma tutovuga ngo tuzobaha Marundi, hariyo kumbure ushobora gutsinda ari mu Rwanda, ari mu Buganda, ari muri Kenya, ari muri Tanzania, ari muri Sudani. So nico gituma rero duhitamo twavuga tutireka dukoresha $, kuko ayo muri ivyo bihugu byose akoreshwa, naho dukunda amafaranga yacu ariyo mafaranga y'Amarundi. Rero nuko ibintu bimeze. Turasuye kuvuga ati hari ufise intahe y'umuntu uzi ko muri uyu mwaka ari ibintu byinshi yakoze bishimwa, ariko navuze mu banyeshuri bishimwa. Rero mwotubwira kugira ngo duheze tumushire mu bandi, tutegure neza, tuze tubishire kuri Gisha TV, hanyuma abantu baze batore 10 ba mbere. Kumbure inshuti n'abagenzi bashobora kubandanya badushigikira, none tugafasha 20, ntawo bimenye. Byose bizovana n'ubushobozi Imana izoba yatanze, hasigaye Imana bagire neza. Rero kubera ko n'umukobwa yashoboye kuba uwa kabiri mu ihiganwa y'abaririmbye ku gatwe kabo. Uyu mukobwa afise amahirwe kubera ko no seulement yabaye wa kabiri mu baririmba ku gatwe kabo, yongera agira amahirwe yo kuba muri korale yabaye ya gatatu, muri groupe cyangwa baririmbyi babaye aba gatatu mu ndirimbo z'imigo. Urumva we aguma yivira mu bwiza aja mu bundi. Kanatsinda Imana ishimwe n'umukobwa wa pastori. Nizere yuko aza gushimira papa, kuko nibaza yuko ari amasengesho ya muzehe. So rero turaguha kaze Loy. Imbere yuko tubandanya nagira ndaguha ijambo kugira ngo uramutse inshuti n'abagenzi, uramutse abakunzi ba Gisha TV, hanyuma mu majambo make wivuge kugira ngo bakumenye, bamenye ati Loy ninde muri rusangi, kugira ngo ejo nihagira uwo muhura mwibarabara cyangwa kuri Gisha TV cyangwa ahandi azovuga ati uriya muntu ndamuzi, n'amateka yiwe ndayazi. Ijambo ni gwawe. Amazina yanje ko yavuze ni Lahaye Irumva. Ikindi ndi umuririmvyi, nta gihe kirenze cyane ndabimara musivye ko ndi talented, kandi biba muri jewe. Ndafise impano. Ndafise impano. Twarashoboye kwitabira ihiganwa rya Gisha TV. Mbere na mbere
mbanze nshimire abantu bateguye rino higanwa. Ndabashimiye cyane bivuye ku mutima kuba bariyumviriye ku bantu bakumva ko bafasha abantu bataratera imbere, bakumva ko bafasha uwo muntu wese afite inyota yo gukora cyangwa se afite impano runaka, kandi kanatsinda akaba ari ibikorwa bizogumaho bazohora bafasha. Numva vraiment ndabashimiye bivuye ku mutima. Ikindi kandi ndashimiye abantu badufashije muri iri higanwa, abantu badufashije mu kudutora, abakunzi bacu, no kuri nawe Imana ibaha umugisha. Muri make nibyo, murakoze. Ntiwivuze wese bindi bisigaye se n'ibiki. Ndi Umurundikazi, abavyeyi banje n'abarundikazi, n'abakozi b'Imana, nakuriye mu muryango kijiji. Amen. Wavuke mu muryango kijiji, ukurira mu muryango kijiji. Ego, ni nk'ivyo. Imana ishimwe cyane. Ego, murakoze. Uri umuririmbyi muri korale? Ndi umuririmbyi muri korale. Imana ihabwa icyubahiro. Rero mu camake nibaza yuko bakumvise, kandi uri umunyeshure, kandi uzorangiza mu mwaka uza. Imana ishimwe, uzorangiza secondaire ariko primaire, université, secondaire. So Roy, turaguhaye kaze muri kuri Gisha TV. Reka ntangure kuri kino kibazo. Ni giki wungutse canke wakuye mu higanwa Gisha Ingabire Nshasha canke Gisha New Talent? Mwakoze. Kintu nungutse cyambere, bon, naramenyekanye nubwo ntaramenyekana cyane, ariko ni intambwe. Ni intambwe. Hariho abantu batari banzi, hari abantu batari bazi kumbure ko ndi umuririmbyi, ariko batanguye kubibona, bitanguye kugaragara. Ikindi kandi nungutse, bon, nubwo atari birenze cyane, mugabo kumfashanyo ngira ngo bazoduha cyangwa mugiye kuturonsa, hari ibintu by'akamaro byinshi muza kuma. Uyu munsi rirarara. Ego, ibara ni muza kuma cyangwa agashima. Bon, hari ibintu bidasanzwe nzokoramo. Ego, nibyo. Wotubwiriza bidasanzwe uzokoramo? Ibintu bidasanzwe? Jewe rero mfise gahunda, mfise umugambi. Imigambi mfise ni myinshi. Ego, ajya amafaranga ashobora kutazovamo imigambi yose mfise, ariko ivyibanze. Ivyibanze bizovamo kumbure intango. Ego, y'imigambi yawe. Ego, y'imigambi. Imana ishimwe cyane. Ego, nivyo muri make nungutse. None nagira nakubaze, nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo ku gutangura igikorwa cyo gutazira Imana, kuririmbira Imana, na cyane cyane kuko uri mu gihugu atari wanyu, uri impunzi. So uribuka yuko na Dawudi yari yavuze yuko byari bigoye yuko atazira ari mu buhungiro. So mu buhungiro ntiba byoroshe, mugabo birashika. Kandi na Yesu yarabaye impunzi, data wo kwizera Aburahamu yarabaye impunzi, Mose yatanye ubwoko bw'Isirayeli yarabaye impunzi. Rero bishitse umuntu akaba impunzi, nta giterasoni kiba kirimo, ni ibintu bishika. Ibintu bishika muri iyi si, ariko rero ntiba byoroshe. Rero nkawe umukobwa akiri mutoya, ego nivyo wakuriye mu rugo rw'abakristo, rw'abakozi b'Imana, mugabo ntibisigura yuko kuba warakuriye muri urwo rugo cy'umukozi w'Imana canke ucugira inkomezi zo guhangana n'ibibazo kumbure by'iyi si, by'ubuhungiro, kuko ndazi ko n'abavyeyi bari mu buhungiro nabo ntibaborohewe. None nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo muri iki gikorwa cawe cyo gutazira Imana, canke mu kwitegura mu bijanye no gutazira no guhimbaza Imana? Bon, imbogamizi zo ntizishobora kubura. Hari igihe tugishika ngaha, tugishika mu Rwanda, reka tuvuge hariya mu nkambi, usanga amashengero byari bigoye gushika wisanzura mu ishengero, ntiwari usanzwe urimenyereye, akora n'ikindi gihugu ugiyemo, umva biba bigoye. Ico ni cambere. Ikindi kandi hari igihe wifuza gukora nk'umuririmbyi, ukabura instrumental, ukabura ibikoresho. Ubundi umuririmbyi agomba kugirwa n'ibikoresho, ko umuziki ubundi ntuhera. Ukaguma uririmba, wiga, mbese uburyohe bw'umuziki ubundi buri mu ntuza. Ariko ico gihe
ntabwo tubibona mu nkambi biragoye usibye rimwe na rimwe bagiye barabizana mu mishinga imwe imwe ariko naho nyine imishinga hariho imishinga akarorero nka save the children nk'abantu abantu baba hariya baca babimenya niho baza barazana ama instrumental imishinga ni imigambi mu kirundi sinibaza yego niko bimeze imishinga ni projet mu gifaransa mu kirundi kuvuga imigambi ariko kundi kuntu bakivuga mu kinyarwanda nubwo bidasobanura imigambi niko ndagucogoza kuko kaguma gacamo ugasanga hari utujambo mwamaze kwibagirwa ego rero bakazana nk'ibikoresho amashirahamwe bakazana nk'ibikoresho mugabo ivyo bikoresho biba bifise n'ubundi biba bifise gahunda ku buryo udashobora kwisanzura ngo ngomba gukora indirimbo nini ku buryo udashobora kwisanzura ukavuga ati mfise gahunda yo gukora uku wenda basi umuziki wawe ukaja ku murongo urumva izo ni imbogamizi basi muri make ntidukora twisanzuye ntidukora uko tubishaka niyo mpamvu n'iterambere ryacu ubona riragoye riragoye hari ibintu twifuza tukabibura nk'abaririmbyi izo nizo mbogamizi tugenda duhura nazo kenshi nk'umukobwa nta mbogamizi zihari muri ico gikorwa cawe ugereranije dufate nka hagati y'abahungu n'abakobwa kubera ko rikanaguye nk'akarero ka mbere nk'akarero ka mbere kenshi urashobora gusanga dufate hariho n'akarero nka repetition dufate ziza kuba mw'ijoro dufate ubunye muri covid ibintu birugaye mugabo bitugaye ugasanga nk'abajene b'abahungu barashobora kurara muri repetition gushika saa 4 saa 5 nakaro ndazi ko ari benshi barabikora mugabo uri umukobwa kumbure wari ufise kumbura baza kugufasha kugira mugire repetition papa na makavuga ati nta mukobwa nziza gutaha saa 2 nk'iyo nayo irashaka kwimbogamiza ivyo navyo nanje byarashikiye ivyo nanje byarashikiye ariko rimwe na rimwe biba bitahuritse hari igihe umuvyeyi avuga ati no kandi na condition tuba turimo mu nkambi biragoye inkambi ni ahantu hagoye kuba cyane cyane ku bakobwa rero urinze ubona umuvyeyi akubwira ati nibikunda ntuva hano repetition nizo ku murango aho nyene abikwemereye gati ni sawa ariko nazo ni mbogamizi zikunda gushikira abakobwa rimwe na rimwe hanyuma nizihe nyungu ukura muko uri umukobwa wa pastor apana inyungu gusa nuvuga ngo nk'umuririmbyi ukongera ukaba umukobwa wa pastor wakuriye mu murimo w'Imana kuba ari ikintu bikongereza cyangwa nico kimwe n'abandi baririmbyi bose nta nyungu birimwo cyangwa harimo inyungu sinzi ndavuga mu buzima busanzwe mu byo kuririmba cyangwa mu buzima busanzwe mu kuririmba no mu buzima busanzwe ushatse nawe uraza kongeramo kubona yenda bivuze muri fata nk'umwana atari umwana w'umupastor sivyo cyangwa atakuriye mu by'Imana arakijijwe hirya y'ejo hanyuma arabaye umuririmbyi sivyo birashoboka ashobora kuba umuririmbyi ugasanga amajambo y'Imana siko azi menshi ubwo mu kuririmba birasaba kumenya amajambo y'Imana kuko atari uko naho umuntu yabaririmba hanyuma umuntu yaza kuririmba umviriza amajambo yaririmba ukumva harimo Imana mugabo tugasanga hari ukuntu ayo majambo adahwanye n'ijambo ry'Imana mugabo nk'ibyo biratabirwa ati uriya muntu par exemple nihagikizwe hari amajambo menshi Imana ataramenya kumbura ugashobora gusanga umwana wa pasiteri wewe afise amahirwe yatangiye gusoma Bibiliya muri Sunday school none ugasanga amaze imyaka 10 cyangwa inarenga asoma Bibiliya ushobora gusanga amajambo y'Imana ari menshi keje ugasanga nigere ko arandika indirimbo kumbure biroroshe no kwandika kubera n'ibintu nka meni so sinzi rero yuko nkawe nk'umukobwa wa pastori nk'umwana yakuriye mu murimo w'Imana mu nzu y'abakozi b'Imana uba ari cyo vyakunguye canke hari cyo bikungura mu buryo bwo gutazira Imana canke bwo kwandika canke bwo kuririmbira Imana yego uretse n'ico uhejeje kuvuga hari nk'igihe ubundi ndandika nubwo ntarashobora kuba no bashaka gushika muri studio mbafise indirimbo zanditse zibitse hari igihe rero papa arabifashamo sinabwira ngo ndavyifashamo gusa kuba afise umuvyeyi umukozi w'Imana nawe hari ico atereramo akamfasha iyo nayo niyo nyungu kandi numva ibirenze izindi zose urashobora kuturirimbira
umurongo umwe kuri zimwe zibiri mwaririmba cya gihe mwihigano, hanyuma kumbure no muri za zindi zibitse uduhe undi muro urasho akarongo kamwe gusa kuko naho hogira umusuma w'indirimbo ntashobora kwiba akarongo kamwe ako nawe yogatwara umubwira uti ndakaguhaye mu izina rya Yesu. Ewe Burundi nyenyeri y'ubwiza yagushizwe hejuru igiye kwaka biciye muri Yesu Kristo y'amahoro. N'iyindi nari nakoze. Haleluya, haleluya, hashimwe uwabambwe. Oh, haleluya, haleluya, hashimwe umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Nibaza yuko abariko barumviriza barumva yuko ingabire uyifise, amavuta y'Imana ari ku bugingo bwawe. None hariho abakiri bato kumbure barota nabo umunsi umwe bakorera Imana. Ni iki bababwira? Kuko birashoboka yuko ari bato bakaba bafise izo ndoto mugabo kubera ubwoba mu bijanye no gutazira. Ubwo tuvuga ikiganiro gihagaze ku gutazira, gasanga bafise ubwoba canke bibaza ko atavyo boshobora kubera ari abakobwa. So ni igiki wobabwira wewe nk'umukobwa wahagurutse ukavuga uti neza guhaguruka neza kubikora, no seulement ukavuga ati no mwihiganwa ndagiye, turafise groupe worship team ariko jewe sinjya gusa muri worship team ariko ndaja mwihiganwa nkanje ku gatwe kanje. So bisaba gushira amanga no gushikama kandi no kwizera ikiri muri we, kwizera ikiri muri we no kwizera wewe nyene ubwawe. Rero abandi bakobwa bo mu runganwe rwawe bashobora kuba bifuza kwinjira muri uwo muhamagaro, ni igiki wobabwira? Ikintu nobabwira no gutinyuka. Ko nanje ndibuka byarigeze kumbaho, byarambaho rimwe na rimwe nkumva umengo nditinye, nkitinya nkumva umengo n'umuntu anambwiye ati Sharo uririmba neza, nkumva umengo arambesha. Bagati ntabwo nkabona umuntu ari kuririmba kuri stage nkumva umengo ibyo bijya bintu sinobikora, kandi nkumva muri je ko ndabishaka, ariko nagenda bikugwamo n'abantu bamwe bamwe baranyegera bakambwira ati zutinyuka urashoboye, bakantera intege. Muri makere nabo ndabateye intege kandi barashoboye. No gutinyuka bakizera bakumva ko ibintu byose bishoboka. Nico cyambere. Ubundi cizere ubanza kumva urumva tugavuga ati ibi bintu birashoboka byanka bikunda. Ya muri make n'ivyo, ubundi ufite inzozi uraziteramira kandi urabiharanira kugira ngo uzogere kuri ico kintu ushaka. No batera intege rero batinyuke bumve yuko bibarimwo kandi bigomba gushoboka. Yego. Wavuze uti kuba mu nkambi uri umukobwa ntibyoroshe. Nk'umuntu yoba ariko arakumviriza yifuza cyangwa se umutwaro gusengera, ari umusenzi, asengera abarundi, asengera abakobwa, abadamu, amama, nibihe bibazo ushobora gutubwira bitatu abakobwa bari mu nkambi y'impunzi bahura nabyo? Ibibazo bishika bitatu biri hejuru y'ibindi mu nkambi. Ibibazo ni byinshi pe. Rero impamvu mu nkambi navuze ko hagoye kuba, nani ndabikuye kuri ca kintu wambwira ati imbogamizi abakobwa duhura nazo nk'abavyeyi bakatwangira kuja mu repetition dufate nka arizo ku mugoroba. Bo twarashitse mu nkambi turahabona ibintu byinshi biteye ubwoba.
reka ndabivuga ko muri make haba ubusambanyi buteye ubwoba mu nkambi, haba ubusambanyi buteye ubwoba kabisa. Bo ibyo si ikindi biva kwa kuntu, reka tuje mu buzima busanzwe, kwa kuntu abana cyangwa abana b'abakobwa bashukishwa cyangwa bahendeshwa utuntu n'abantu babaruta cyangwa n'abantu b'abagabo n'imisore. Izo nizo mbogamizi ziba ku bakobwa, kandi inda zitwagwa ku bwinshi. Wumva nawe urabyumva niko hameze. Yego, ibibazo ni ico. Ibibazo akenshi utubazo twinshi tw'abakobwa tuza tururiye kuri ico kibazo, kubera ko baba bari kumbure n'ubukene baba bari mu nkambi, n'ubukene cyane barabwitwaza cyane, ariko n'ubundi ni hamwe nyine usanga ari ingeso mbi cyangwa kutagira kwihangana. Ariko ubukene mba numva butota umuhemuka cyangwa ngo yego, ariko ugutahura kw'iwanje siko kuwundi. Usanga cyangwa kwihangana afise atari ko kuwundi, gaca usanga rero muri ico gihe abana b'abakobwa bagoye muri ico kibazo. None nk'amaporogaramu mufise yo gushigikirana no gufashanya no gukingira abandi bakobwa mu buryo bw'amasengesho canke bwo guhanurana ibintu nka mwene ivyo? Iyo migambi nyene bihari, kandi akenshi turabikora bumva kumva, abandi nyene bikabifata uko. So turiko turajya ku musozi, ndashaka kurabe kuri kamera. Hariho abantu bazobona iki kiganiro bagukunda, bari bakuzi, bakubonye mu ihiganwa, n'abatari batari barakubonye ariko bagiye kukubona. Gisha TV twaravuze ko iriho kugira ngo ishigikire, kugira ngo ifashe. Nashaka kubwira abazokuraba, kuko bavuze yuko ari ibintu byinshi muba mubuze. Iyo muba mubifise kumbure impano yanyu igwa igeze kure. Baraturaba, bazodukurikirana, wabwire ico wifuza yuko bagufasha. Gati jewe mushoboye kumfasha iki, mwoba mugize neza, kuko nanje byo mfasha muri ubu buryo canke muri buriya buryo, kugira ngo izi nshuti n'abagenzi aho bari hose mu mpande zine z'isi bazokumva, bazokubona. Birashoboka ko ari umuntu yavuze ati, kuko naravuze yuko 10, 20, 100, 1000, uko ivyo byose birafise ico bishobora gufasha umuririmbyi. Birashobora gufasha mu buryo bwinshi butandukanye. Rero nico gituma nashaka wisabire abagenzi, abakunzi bawe bagukunda, abakunzi ba Gisha TV aho bari hose, kugira ngo uzokogwako na mpemu wera, uzokogwako n'Imana ashobore kubitubwira, kugira tumuhuze nawe ashobore kugufasha. Mu bisanzwe twebwe murabizi ko twagiye tubivugana kenshi, Imana niyadufasha natwe tuzobandanya tubafasha. Mugabo hari inshuti n'abagenzi, kandi nzi yuko nabo bakunda umugisha w'Imana, kuko ratubwira ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. So birasaba rero ko ubibwira uti jero ni mwafasha, canke ndifuza ko mumfasha, atasoni biguteye ko ari abantu bagira isoni, gati none ndabihera heye, ati I need your support, ndakeneye gufasha yuko mufasha, kugira ngo nje muri studio, kugira ngo ndangiza amashuri, kugira ngo hari ibintu byinshi ubukeneye, kugira ngo bigufashe, kugira ngo nawe ubandanye gukorera Imana no guhesha icubahiro Imana n'abavyeyi bakwibarutse mbere n'igihugu cyacu muri rusange. Murakoze. Je ikintu nosaba, ubundi biba ari byinshi, ariko icingenzi nakubwiye ko mu nkambi biragoye gukora uri umuririmbyi, kubera ko urashobora kwifuza gukora nk'uyu munsi ndanditse indirimbo, dufate ikeneye umuziki runaka, biragoye gushoka kuja muri studio, ntiwabanje kuyirepetera kuri gitari, ntiwabanje kuyirepetera kuri piano, nta record iyo ndirimbo ufise, urumva ivyo bintu rero biragoye. Ni je rero abakunzi banje canke abakunzi ba Gisha TV, inkunga canke ifashanyo no basaba n'ivyo bintu vraiment. Ama instrumentale arakenewe ku muririmbyi, uwumva yo kogwako ibikoresho by'umuririmbyi, canke uburyo bwo kuronka ivyo bikoresho. Canke uburyo bwo kuronka ivyo bikoresho. Murakoze. Je numva ari ico no basaba, nico numva byoza muri terambere ryanje. Murakoze. Nshuti namwe bagenzi, mwumvise ivyo umukobwa wacu Petitsere wacu
mushiki wacu. So mwumvise arakeneye yuko tumufasha, arakeneye ko mumufasha kugira ngo yagukigwe mu buryo bwo gukorera Imana no kwitanga mu murimo w'Imana. Kanatsinda ni umwana w'umuherezi, ndabizi yuko ijoro n'umurango abavyeyi biwe batanze byinshi n'ubu babandanya batanga byinshi kubera ubwami bw'Imana, kandi ndizera yuko uko abavyeyi be batanga niko nawe atanga, kuko ateza gushigikira abavyeyi biwe. Kumbura abavyeyi bakaja gukora karaba abo bivukana cyangwa karaba ivy'umuhire akora amahoro. So mu yandi majambo no kuvuga ngo imfashanyo yawe niyanje, dushoboye kumufasha birashobora kumwegeza kure, birashobora kumushigikira, birashobora kumufasha mu murimo w'Imana. Rero turabasavye aho muri hose, abazoba bakozwe ko namwe muwera barashobora kumbaza, tugaheza tukabahuza nawe kugira ngo mushobore kumushigikira, Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko twabivuze, iyi ni envelope yawe Roy, aka ni kagashimwe kawe. Nk'uko twabivuze wabaye wa kabiri mu baririmbyi baririmba ku gatwe kabo. Umuririmbyi wa mbere agashimwe kiwe cyari $1,000 y'amanyamerika. Umuririmbyi wa kabiri ari wewe, kaba ari agashimwe k'amadolari $700. Akarero n'agashimwe kawe, Imana igumugisha kandi kugwirize kugira ngo ya migambi yawe, intango ya migambi ishobore gutangura. So hasigaye Imana igumugisha. Murakoze cyane. So mu kurangiza rero, sinzi icyo uhanura muri rusangi abakiri bato, inkumi, abakobwa nkawe, hanyuma tujye tumera nk'abarangiza. Murakoze. No gushimira kumbura abavyeyi, ishengero ryakureze, abavyeyi bakureze ko biragaragara yuko bakureze neza. Murakoze. Tukashimira mbere na mbere mwebwe mwateguye kino gikorwa, kandi subire ndabivuge, ndabashimiye by'imvamutima. N'abantu bake kandi botekereza kiriya gikorwa mwatekereje. Ni bake nibo bikora, kandi ugasanga bafise uburyo bunarenze nubwo abandi baba bafise, ariko kwiyumvira ku bandi ngo bateze imbere impano z'abandi bikaba bigoye. Rero by'ukuri Imana ibasubiriza aho mwakuye, mwebwe mwese mwiyumvire kino gikorwa. Ikindi kandi ndashimiye abantu bashigikiye, byari bigoye cyane bivanye n'ahantu kandi twari turi, ariko ndashimiye kira muntu wese yashigikiye akumva ko yontora kugira ngo shore kuba doro naka gashimwe. Umuntu ndamushimiye bivuye ku mutima. Ikindi kandi ndateye intege abantu bacumva ko bitinya, abantu bafise n'impano, by'ukuri ndabonda bateye intege. Yego murakoze. Urakoze cyane nshuti namwe bagenzi. Nk'uko mukobwa wacu yaje kwivuga, gukora iki gikorwa nk'uko nagenda bivuga kandi nzokoma ndabivuga, suko Gisha TV ifise ubutunzi bwinshi, uburyo bwinshi, ariko nuko Gisha TV yatahuye ubushobozi bwo gufasha. Twarafashijwe kugira ngo tugere aho tugeze uyu munsi, niko twafashijwe. Nico gituma twasabye natwe Imana yuko igihe cyose izodushoboza ikatwugurira umwango wo kudufasha abandi, natwe tuzaguruka tubafashe. Naco gituma mu kwezi kw'icenda twabwiye yuko Imana yaduhaye undi mwango w'ingene dushobora gufasha abanyeshuri bazobagira asubire ku mashuri, bashika hafi 10 canke barenga, bihwanye n'ivyo Imana izo yadushoboje. Rero ndagushimiye Roy, ndashimiye abavyeyi, ishengero, kandi na cyane cyane ndabashimiye mwese inshuti n'abagenzi ba Gisha TV. Murakoze, Imana ibahe umugisha.